turabona cyane yuko n'abajejwe kwegeranya uburyo bw'igihugu bakuye amaboko mu mpuzu. Uno munsi tukaba twarashoboye gukora imigambi imbere, novuga nti hariho ivyo je ntari niteze ko bishoboka. Igihe twavuga yuko tugiye kugira uburinganire bw'imishahara y'abakozi, naragenda nkabaza bari mu kigega ntimubona bizokunda. Hanyuma umunsi twari wamenga urwego nshingwabikorwa rw'igihugu rwihebuye bizohava bidakunda, duca dusanga tugeze ku bice 45%, ahubwo tubishira mu ngiro. Imana nikomerwa amashi kuko ntituzi ahubwo buryo bwavuye. Hari n'abavuga bati uwo mugambi ntuzohera nkiriho, ngo nivyo abaramvye ngo kubera basanze tuzoza turakora ku mwaka ku mwaka. Mugabo nabo nyene Imana yaciye dukorera igitangaza, kuko n'abakukuruke nabo bazogenda bamererwa neza uko bahora. Ubwo buryo Imana niyo yabuduhaye. Hari n'ikindi ntari niteze gishoboka, ubu abakukuruke baratanguye kuvugwa ku buntu, baravugwa ubu. Ibyo ntabyo niyumvira ko byoshoboka. Ariko hari n'ikindi koko cy'umutima w'ubuntu nabonye najewe nkagira ikigumbagumba. Mama Burundi yarakoze ikintu abakenyezi naje numva yuko atawari yitezeho gishoboka, kuko umukenyezi agwaye ingwara yo mu kigo yaca yinyegeza agaheriyo. None kubona uno munsi bafise ibitaro byabo bakavugwa kandi ku buntu, yemwe kuko kera umukenyezi agwaye ingwara yo mu kigo yaca hereriyo akazohava yitaba Imana. None ubu umwizero wabo nawe uraje. Nigitangaza nabonye mu bintu nabonye ntari niteze. Ibindi byose umuntu ashobora kuvuga ko bishoboka, kubaka ibitaro ku ikomine. Murabona mu mwaka weze twubatse ibitaro 37, ubu mwaka dufise amashantiye 37 nyene. Ubu dufise imigambi myinshi turiko turakora, ugwaruka. Ibyo byose ibyo twarabona kumega byo byoshoboka. Mugabo hari hivyo umuntu ataba yabona ingene byoshoboka. Mugabo bidashobokera amaboko y'abantu, imbere y'Imana hoho birashoboka. Nico n'igituma ndababwira nti ntagire uwihebura. Ubu ko rutanguye kubona ko ubutunzi bw'igihugu ari ubwo kuramira bene gihugu bose. Aha Imana irahejeje guhezagira, kuko Imana ugiriye neza bene gihugu ubu yikoreye. Turazi ko izoduhezagira. Reka mfata akanya kugira ngo nkeze indongozi zose z'igihugu, abari mu makoperative, ugwaruka cyane cyane, ugwaruka ruko dukorera ibikorwa by'igitangaza.